Nshuti nawe bakunzi ba JCTV ndabaramutse nizera ko muguwe neza aho muherereye. Twagarutse mu kiganiro G-Sport cyo kuruno munsi. Ivyo tugiye kurabira hamwe turahera hariya mu gihugu ca Espagne, mu gisagara ca Madrid. Umugwi wa Real Madrid ugiye kugaruka mu myimenyerezo mbere unakore pre-season ya mbere ibayeho ntoya kuri wo mu mateka. Pre-season izomara indwi zibiri gusa. Muri Real Madrid nyene umusore azwi kw'izina rya Vinicius Junior ngo n'umugwi wa Real Madrid babanye neza, ngo nta bibazo bihari, turaza kubirabira hamwe. Muri Real Madrid nyene bashize hanze umwambaro ugira gatatu ufise insiguro zikomeye cyane, uriko amajambo akomeye. Turaza kuva mu gisagara ca Madrid twerekeze hari Barcelona. Muri Barcelona umugabo Joan Laporte na Deco bati abasore bose twaguze tuzobasinyisha ata mukinyi n'umwe tugurishije. Muri Barcelona ngo mercato kuri bo yararangiye uretse abashobora gusohoka. Umugabo tw'izina rya Eric Garcia muri Barcelona inyuma yo kwitwara neza agashimwa n'umugabo w'izina rya Dieter Hans Flick agiye kongereza amasezerano yo kugeza muri 2030. Umugwi w'amashatana tukura canke Manchester United inyuma yo kugenda uvugwa ukritikwa umumenyereza Ruben Amorim aje kuba atwara igikombe ciwe ca mbere muri no pre-season, igikombe ca Premier League Summer Series. Turaza kuvaho twerekeze hariya kwa Arsenal inyuma yo kuzana abasore nka ba Martin Zubimendi, umusore azwi rya Thomas Partey agiye kuva muri uno mugwi. Turaza kurabia agiye kwerekeza umugwi wa Manchester City urembeje imyiteguro ya sezo iza. Turaza kuva hariya Iburaya tugaruke hani iwacu mu Burundi. Hari imikino ya kivandimwe yari kigenda iba, imigwi nka za Vitaro, za Aigle Noir, za Messager Ngozi na za Bumamuru zariko zigenda zikina mu kwitegurira Primus League Burundi igiye gutangura kwigenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani. Urahawe ikazi cusabwa kora subscribe n'ama partage menshi kuri YouTube kabisa n'ama commentaire kuko nizo nguvu zacu. Kuri Facebook yacu naho nyene mukora ama partage kugira ntimwisangize uburyohe mwenyene, mubuhe ko nabandi n'ama commentaire menshi n'ama like kabisa. Sindi je nyene rero ndi kumwe na mugenzanje Mbembo, meze neza? Ndashima Imana. Nawe meze neza? Je meze fresh kabisa. Cyane kumva ijwi riteye ubwoba kabisa. Ijwi riteye ubwoba? Ijwi ryagukandi ingene ukura risohora. Ndabona afise morale idasanzwe kabisa. Ryagukandi rifise nguvu, rifise power novuga iri hejuru. Iminsi dukoranye ijwi ryanje riracaguteye ubwoba risanzwe rimenye. Uno musi nawe uje riri hejuru, rifise nguvu, ushaka ko warayuriye kakaboga kanye. Naye wewe ko nta musi n'umutirira kaboga. La fois se bakubwiye ko imboga zigabuye mu buhe bwoko? Imboga zigabuye ngo mu buryo butatu. Abantu bo mu cibitoki abimbo muri rusange imboga bazikari ziye zo muri Tanganyika n'utuntu tuva amaraso. Ngo abantu nabo bivira hariya mukayaza ufashe uduga ngo baziki imboga n'utuntu twakatse turengarenga n'udusoma udukubi. Ngo ariko abantu bivira hariya imbwa baca kumusaga mu gutaha ngo baziki imboga ari biharage kabisa. Muri ko batere turakeneye ndamwe zanyu muze mutubwire imboga icari. Muri ivyo wewe wemera ko imboga ari iki? Jewe apari ivyo wewe wemera ko ari iki? Jewe imboga ku bwanje none mvukimbo nakantu kose kava amaraso. Imboga ni sombe. Kuri wewe kuri je ni sombe ko nivyo bintu twitwa imboga ni vyatsi. Reka muri make imboga ni vyatsi. Bwana Salomo tutatevye cyane mu mugwi wa Real Madrid bagiye gutangura pre-season uno munsi. Ni abasore bose ba Franco Mastantuono, ba Vinicius Junior, ba Rodrigo n'abandi baza kuba bibereye hariya Ivarda Bebas batangura gukorerwa ibipimo igihe cy'isaha 12 naho bari batanga imyimenyerezo yabo ya mbere. Real Madrid baje bafise n'inguvu zidasanzwe ko nabonye agence ya Vinicius niyo yavuze ati
timutwitegurire uko turaje. Vinicius areka akora entraînement, nta mukinyi wa Real Madrid atari karakorera entraînement ku giti cyuko bari basa n'abacerewe, urabona baje inyuma uko izindi equipe zisa n'izaje sofu zino zageze kure, bariko bitegurira umukino bisa mu gihugu cya Autriche, umva bategeza gukora n'ingufu kandi ba sezo ino sezo igomba itangwe, navuga niyo sezo tugomba tubarabe turabe ico baha abakunzi babo, kuko abakunzi babo mu mwaka weze barabanyoteje bayo imikino na kimwe. Uno mwaka bafise tashi dasanzwe kuza rero kuza mu myimenyerezo, bafise umukinyi mushasha Mastantuono ategeza gukora cyane kugira yereka abafana icyo ashoboye. Kebe ifiswe n'umumenyereza mushasha atarereka abafana icyo novuga bamukeneye ko gukora entraînement kwa Real Madrid. Uno musi n'abafana ndibaza abafana ba Real buja kuraba imyimenyerezo yabo ko barayikumbuye. Izindi equipe zaje kera gusa ubona baje no musi bafise na match amical itariki 12 mu gihugu cya Autriche na equipe ya WSG Tirol. Umva ni match novuga ku bafana bazoja kwiraba, so abafana benshi umva ni Real Madrid icerewe nikoye n'amafaranga muri preseason novuga ko ari menshi, baje bafise byinshi byo guhindura ko nasize ngo mbitanguye, bafise match yo muri champion tariki 19 urumva igihe cyo gutangura cyageze. Ese pre-season y'indwi zibiri ku mugwa Real Madrid nishobora kubakora kigatuma batangura championnat batwereka performance atari nziza. Ya novuga birashoboka uko equipe novuga champion igomba itangura, equipe nyinshi zitegurira muri pre-season, nayo urabona amazindwi zibiri kuko uno munsi tariki zine bazokina tariki 19 ndo mahindwi zibiri. Izindi equipe zimaze nko kwezi ziriko zirakora entraînement kuciza rero gukompeta na kuko muri vare mukuru wafise ni Barcelona nayo turabona ingene ikirakora imyimenyerezo ingene bariko barakora abana bahungu bayo, ni nakazi kadasanzwe, bizona basubizi kubwanje mbona umenga bizona performance zizobanyi mu ntango za season performance atari nziza kuko bugiye ugarutse mu myimenyerezo mu indwi ya mbere nibwo gukamuramwe abakinyi zijyanja bajya amayoga bamaze iminsi barimo. Indwi ya kabiri nayo niyo gutangura gusa nk'abagarura ritme. Umugwa wa Real Madrid nawo ukabuzokina urukino rwabo rwa mbere mu ndwi ya gatatu basa n'abatarato basa n'abataratora ritme. Ico kintu rero gishobora kubakora ko tukaza kubona mu nkino za mbere umusaruro mubi, mugabo byose no kubirindira. Abasore bashobora kuba bavuye muri pre-season bari basanzwe bameze neza, kuko twaguma tubona baguma bakora. Muri Real Madrid baraye basize hanze umwambaro wabo ugira gatatu uri kamajambo akomeye cyane, twagiye tubona bihereza imigwi muri za remontada hariya baje gukora ijeje basimangira ijya remontada ijeje yanditse ko ngo iminota 90 ku kibuga cya Bernabeu. Numwanya munini cyane. Real Madrid harakanti ifise ni nka isi iterabwo yindi migwi gasalo gusa kera niho byari ibyo gusa muri no myaka novuga ni iterabwo kuko Real Madrid ni kiriya equipe iza gukora zare montada aho bikenewe, aho bari bayiteze muri no mwaka wa Arsenal twabonye bari bayiteguye mugabo twagiye kubona kwa Arsenal nyene abafana b'umupira muri rusange barabona ko remontada ishobora gushoboka 80%. Ubu bakoze ijeze byanditseko ntibizotanga icyizere ku bafana ba Real Madrid ndetse no ku bafana ba Real Madrid ibice bigera kuri 90%. Real Madrid jeje no mwakizambara yabigayo muhira bazambara bari muhira, ni umva uno mwaka bagarukanye jezi bambaye kera ko ijya bazambara muhira niyo jezi bambara muri 2013 atari ko twiga turongo twa Adidas turiko niyo jezi bambara. Ya Real Madrid barafise ingene batibagira ibintu byabo, barakunda kwibuka ikipe ibihe byiza yaciyemo, na ivyo bihembe byiza twaciyemo turi mu twambara iki turi kumwe nabandi turi mu bihe. Real Madrid ishaka kugaruka muri wa mwuka wabo wa kera, kugarukana icyo no kwitwa nka Galacticos, kandi kugarukana Galacticos ntihabura utwendisi tumwe ugarukana. Kwambara jezi yanditse kiminota 90 kwa Real Madrid dusanzwe tubizi uko Santiago Bernabeu Vincenzi ziyobeye ngo ari yanze ngo ni mu mbego ngo ni Korogota
Allianz Arena ni kibuga cahiye imigwi ibiri kigenda yikinira amafinale yayo ya mbere. Kwa Real Madrid ngo barakubambirayo ntuvayo kandi ikintu ca mbere bizerera minota 90 bati minota 90 ni myinshi nshaka kuvanga. Arbitra taravuze filimi ya nyuma naho ngo habasigaye minota 5 twebwe turagukura igori 3 tukagushira igori cyane. Real Madrid yici bintaho umufana wese aba yihebuye. Kuko iyo Montada nyinshi bafise ikipe yabo yari yandanje mugabo bakora ibikomeye. Sawa birumvikana hari iyi Madrid nyene ngo mercato kuri bo yararangiye. Umugwi wa Real Madrid nta mukinyi mushasha ugiye gusinyisha. Salom tubirabe hamwe bino bihe ese koko mu mugwi wa Real Madrid hari hageze ko bahagarika mercato ko jewe mbona ko bagifise ibibazo haba duhere muri defense centrale ibibazo biracariho ugiye kuraba abasore bari mu mugwa muri defense centrale y'umugwi wa Real Madrid n'abasore ubona ko muri championnat du sizi nyuma bagiye bahura n'ivyo bibazo rawo umusore Alaba kumara iminsi 365 uri mu mvune umwaka wose ukagaruka umaze kugaruka ukagira ibibazo by'imvune Militao nuko nyene gendurabe Antonio Rudiger nubwo hayi ntahari physical fit umusore wenyene tubuza barazanye Raul Asensio na Raul Asensio turabona ko Mondial do Club bitamugendeye neza kubera ibinabiriya umusore wenyene ari physical fit mu Real Madrid ni umusore Den Hudson turagiye kuri kabiri uhasanga Arnold n'umugabo twina rya Daniel Carvajal nawe nyene nyaki kiramurega aheruka no kugira iyo mvune imumaza imisi 300 hanze atagifise cya gitesi nk'icya Carvajal twari tuzi tuje hagati mu kibuga kugeza muri uno mwanya mu Real Madrid umaze sezo zigera kuri 3 bataratora umusubirizi wa Casemiro kuva agenda ntibaramubona baracabrikora kuva Toni Kroos agenda ntibarabona umusubirizi wa Toni Kroos Modric ngo waragiye ntiturabona umusubirizi wa Toni Kroos tugeze imbere turiko tubona mumenyereza Xabi Alonso ntaratora solution hani ni ingena ashobora kwasosiya Kylian Mbappe n'umugabo w'izina rya Vini Junior ese koko kwa Real Madrid kuzana Trent Arnold na Carreras na Hudson n'umugabo w'izina rya Franco Mastantuono hari hageze ko bavuga ngo mercato kuri twebwe arangiye bano basore barashobora kuduhesha bya bikombe twifuza muri seziza abandi bo twari tubura kugira ngo turanforce inguvu twari tubura cyangwa inguvu twashoboye kuba tubura muri sezo iheze. Real Madrid ikintu mvugibura ikibura cyane Keve ni kuba idafise umunimero 6 mwiza. Ego muri defense centrale babivuze hari haba bakinyi bafise izo mvune nyinshi bavunitse uko umukinyi avunitse SRM akamara umwaka wose hanze meme muri defense office babiri bagiye bakamara umwaka wose hanze nta bushobozi bafise bwo kuguha wewe ivyo ukeneye nka Real Madrid kandi Real Madrid ni equipe isaba umukinyi byinshi gusumba hagati mu kibuga numvuga abakinyi bayo tutazofa twibagiye nka twebwe tukira abageni aribo nuvuga yuko tubonye Casemiro Modric na Toni Kroos abari imbere twagiye tubona bidakunda ba Kedira ba Rodriguez bagiye harabayemo kubrikora gusa partnership ya Casemiro Modric na Toni Kroos yabaye partnership nziza cyane novuga ko yabaye ni success yababereye ija 100% kuko babahaye ibyo Real Madrid ibikeneye uno munsi rero kuza kubaka ubwo butatu bwo hagati mu kibuga nico kintu kigomba kigore Real Madrid kandi no mukasero wo kubakirako uno munsi kwa Real Madrid ntaho bafise uko kudahuza kwa Mbappe na Vinicius kuracyahari ibibazo biracyahari kwa Rodrigo mbe aja he yego barazanye muri vare yo Mastantuono tubona ari we ashobora kuba gukina Carvajal na Trent Alexander-Arnold niwe mwanya novuga kubwanje umaze kubasude kuko no musi ufise umukinya kuza nka Dani Carvajal ufise n'umukinyi
amaze kugira iyo experience Trent Alexander-Arnold kuri gatatu ibibazo barabikemoye ahantu kubwanje mbona Real Madrid igifise ikibazo no mukinya zokina na Dean Hudson bigumaho bihoraho bya bindi bya equipe bya team kubaka team hagati mu kibuga naho nibarondera umukase kuko abakinyi hagati Zabi aranzo kubasosia niko kazi kiwe mugabo arakeni wa mu pivo tuvuga ngo ari ku rwego rwa Real Madrid imbere byo kuko Real Madrid no musega kibe turiko tuvuga ati Real Madrid mbi gusa ibitsindo yarabirose ahubwo muri uko kuronka ibitsindo byayo byarinzwe gute uno musi Real Madrid twijija kote y'inyuma ahubwo kote y'inyuma ne yabaye weakness turayibura imbere babaye beza Real Madrid kubwanje yari gise recruitment zitatu cyangwa zibiri kandi zikenewe tiza guta ziza kubwanje Real Madrid kebutwe amazina yivugana inyuma yo ngaha Real Madrid irakeneye mu kase donatira pani ibintu byo kuza Chouameni baramugerageje ibyo turabibonye kamavingano w'imvune haundi mu kase Real Madrid zaronka inyuma ya Casemiro ego harakiye Carlo tarabirikora birakunda muguru muzi simbona yuko zaberonze kubakira mu makosa yahabaye kandi barayabonye nini kintu cyana mu babaje kugura Arsenal ukungene yasinjije Martin Zubimendi wewe yaramusabye cyashika ati nkeneye mu kaseri nini kintu cyavuzwe kare nkeneye Angelo Stira nkeneye mu kaseri afise ubwo bushobozi bwo gukina gatandatu neza aza gusohora imipira jare yo kuyisohora uko Chouameni ego no mu kaseri no muzi tumitwe mu kaseri mugabo afise bwa bushobozi bwo gupapura imipira gutanga umupira nkuko kwa ba Vitinha ba Rodri novuga ni classe zikeya ekipe bifise uwo mukinyi ibifise garantie yo gushika kure kuko twama tubona ekipe banziza mu gihe ifise fundamento z'umupira kwa Real Madrid nyene Salon umugabo twizina rya Vini Junior inyuma yibi nabiriya inyuma yo kutongereza kontra Perez akaba mubwira ati sishobora kuguha umushahara ngana n'uwa Kylian Mbappe utegerezwa kubikorera iyi sezitaha aba agent biwe baje kuvuga ko atakibazo kiri hagati ya Vinicius Junior n'umugwi wa Real Madrid babanye neza mbere bagiye gushira mu ndwiza itangazo gerekana yuko ububano hagati ya Vinicius Junior n'umugwi wa Real Madrid ngo ari mwiza okuso kuduferako gusa Vinicius acyari umukinyi wa Real n'umukinyi wa Real navyo bwa mubano wiwe na Perez ntumeze nkuko wari umeze mu mwaka wa 2020 wari neza agence ya Vinicius niyo yagiye kubwira Perez ati twavuganye ibintu bivuga gute watubwiye yuko ino project yawe aritwe tugomba tuyibe hejuru kandi tukemera n'umushara guhembwa amafaranga ari hejuru y'abandi bavinga muri club muga inyuma ya Mbappe inyuma yo kuza kwa Mbappe twarabonye neza yuko bidashobora kuguma bikunda ari naco kintu cyatumye kuko Vinicius Junior sezo yaraheze mugabo imvororo niho rero zari zigitangura performance ziwe nkeya critique z'abafana iki aba legend kumwataka bo mukumwataka critique zazi ati mbe we Vinicius byapfiriye yuko tubona ubu utakiri umwami kwa Real kuko no muzi Vinicius Junior kwa Real Madrid novuye ko atari we agifite ijambo rya nyuma mu kibuga barafise umupatron novuga equipe yashize imbere kuvuga rero bafitanye impano myiza ni bya professionnel ntushaka kuvuga ati kana katubanyira mugihe ukiye umukozi wiwe mu gifitanye amasezerano mugani ni ugufera amaso twebwe abafana cyangure kwiyegura tuvuga ati Vini ho ibigiye kumukora ko ni byinshi kuko nibagihuza n'umugabo twizina rya Florentino Perez bano bantu keve bafise ikintu kitwa ubunyamuga byinshi buteye n'ubwoba kuko no musi kuza kuvuga ngo tubanye neza inyuma y'indwi imwe aribo bantu bavuga ati dukeneye ko mudushira n'imiburi buri kumushara imiliyoni 31 nimwe basi 30 turu umukinyi nawe ari mu bahembwa neza gusa no musaba yo kumubana ari mwiza yego byenjo n'umukinyi wa club bategereza kugira kandi na Vinicius nyene bategereza kumutegura mentalema kuko sezo iheze yamubereye mbi bivaye na critique nyinshi zabaye ko ari umukinyi twari twiteze ko byinshi biranka ngo Fuadis byo yakoze birangira bidakunze tuvuye Madrid twerekeza hariya i Catalogne umugabo kwizina rya Joan Laporte ngo
ariteguye gusinyisha umugabo kuzina rya Marcus Rashford wa Garcia na Rooney Bargi atamukinyi basohoye. Ese salo kumvururu zari zimaze iminsi zihaba kuko turazi ko ubwo FC Barcelona kugira ushobore gusinyisha umwe muri bano bakinyi nuko hategerezwa kugira abasohoka cyane umugozi na rya Marc-Andre ter Stegen akabemera akazomara hanze amezi 4 bagashobora kuba baronka uburenganzira bwo gukoresha 80% byo mu mushahara we kugira bashobore gusinyisha n'imiburi buri n'abakinyi babiri kugira baje kuri rijya tegeko rya rimwe. Ese ikizere cy'umugazi na rya wane rapport abona gikura ese biraza gushoboka ko mu mugwa FC Barcelona bandikisha abana basore atamukinya soze biragoye minyu biragoye ego n'umuntu twemera wane rapport kabisa yaratweretse yuko atakintu kidashoboka mugabo uno munsi rigateka rya rimwe riramureka kandi nta mu sponsor numwe nta muntu ya sponsor umwe ya Barcelona akakanisa kuko stade yarafashwe ibiki byose byarafashwe kiretse haje abandi baterankunga bashasha bakaza kuyifasha mugabo bijya bice 80% bisabwa yuko bandikisha abakinyi batatu bo vyemererwa ari uko ter Stegen agiye kandi ategerezwa kubananiza ku hantu hamwe egasobananiza mu buryo bw'ikinyamuga wewe bamufashe nabi navuga ati genzo mara hanze amezi 3 kandi kugira Liga yemere ko haba enregistrement y'abantu bakinyi batatu nimiburi umukinyi abazomara hanze amezi 4 kwa Barcelona rero akazi yona Porta afise ni kuguma kwijambo yavuze mbe nzobandikisha mu buhe buryo kandi nta buryo namwe tubona ari Barcelona yo kwandikisha abantu bakinyi idasohoye n'imiburi ter Stegen aje hanze ameza cyangwa isohora abakinyi babiri muri bano bana bayi isohora abakinyi babiri kuko Spotify yarafashwe ama studio y'indani ibiki byose bibanza by'ama VIP byose na standi zoza championnat atanguye abakinyi hatakira umwanya wo kubandikisha kuko bazoyinjira nko mu kwicumi kuko nabonye bari kwinjira mu 8 birahinduka hari bitaragenda neza kuko bazona baca n'amande bashobora kwinjira nko ku rukino rwa gatanu cyangwa gatandatu numva ne aho ne apepe mu kwicumi numva Krembe iracafise akazi gakomeye ko kwandikisha abantu bakinyi kandi n'abakinyi tubona Krembe ko ikeneye Barcelona akeneye Yohani Garcia mwigoye kuko umukeperi wa mbere wabo bariko baramwirengagiza Chezi nawe nyine ubu imyaka 38 Chezi na fiste sumukinyo kuzakoragiza sizo yose kandi sumukinyo kwa projet kwa FC Barcelona iri kumwana mutoya wawo Garcia la porte yanavuze ati nanayibonye kare ndiko ndaza ambition zose dufise muri uno mwaka w'imikino giye gutangura ni kuzana Champions League kuri Spotify company ako kaze nishaka kuza kugakura ugahereye mu kwa mbere mu kwa 10 mu kwa mbere mu kwa 12 bitegeza ko bitegura kare bikagenda ari project isa kandi rero muri uko gusa ntuzovisa abakinyi batarandikishwa ngo zabandikisha mu kwa mbere n'amakinyi yo kwandikishwa muri ino mpeshi nyene tukiri kwa Barcelona nyuma yo kugira saison nziza umugabo kuzina rya Enrique Garcia agiye kuba yongereza amasezerano yo kugeza mwaka w'2030 kuko uno musore twibukanye ko yabaye umusubirizi mwiza wa Jules Koundé ikarimwe na rimwe agacaga nivyo nagira mvuge ya niba abasore nk'abana cyo twagenda tubona mu Real Madrid ba Lucas Vazquez bagiye kumongera amasezerano kongera amasezerano umusore nk'uhari ikintu cyakamaro ubona biza gufasha mu gwa FC Barcelona ubuze umukinyi neza ni byari imwe naco kuko naco akazi yakoreye Real Madrid mu kubura kw'abakinyi bamwe kara akazi gakomeye ni nk'akazi Garcia akorera mu FC Barcelona kuza ko umupolivara kwa Man City twese twari tumize yari umukinyi yari mu defense centrale kwa Man City gusa kwa Barcelona yakoreje muri defense centrale kuri kabiri no kuri gatandatu hose atanga service nziza kongera amasezerano kwa Enrique Garcia Barcelona yabaye umukinyi w'umupolivara kandi umwanya wose azira mu kibuga abaruwo kuko ni wa mukinyi aho abona club igeze si wa mukinyi kuza arabona neza ko gutangura iminota 90 kigoye mugaka kumusinyisha ukaba ufise swade nziza swade itegura abakinyi kuko no mukinyi ari muri swade nziza nawe bamwiza Enrique Garcia no mukinyi
abafana b'FC Barcelona uno mwaka novuga yuko bamwishimiye bitewe n'ubwoba kuko abahaye service nziza zishoboka. Uno musore rero urabona ko baba bamwogereje amasezerano ko muri FC Barcelona ari ikintu c'inguvu ya Champions League yabo. Nubwo bivuga ngo ni Valère ajute Valence ako kawe ntacyo wawe kabisa. Imbere yuko tubandanya tubanze twakira undi musore wacu yari yacerewe gato yagushika hano. Sasa Kevin. Frank umeze neza? Ebana ndaho Kevin ndashima nawe Salom. Imisi nyinshi kwe. Imisi myinshi ntitwari duherukanye kabisa. Vacances kuramukanya iki byagenze neza. Niko bimeze refresh papa ubu nagarutse. Mukapina nakurungitse. Yari yafashwe abatoto bari bamutwaye umusore wacu hari. Murakoze kumuture kuri. Tubandanye araje twigereye Manchester. Ubwo Manchester United nyuma y'ikritikwa cyane niwe ncamera. Ababanyi ba nyuma yo kubakritika cyane muri sezeze bakibera aba 10 n'indwa aba 15. Aba 15 bakibera bakibera aba 15 muri championnat bakaza no gukubitwa n'umugwi wa Tottenham Hotspur. Wo wibere wa 10 muri Europa League bakabaka igikombe. Bagiye kuba batahukana igikombe cyabo cyambere cya precision cyambere yego mateka y'umugabo twizina rya Ruben Amorim Premier League sama barayitahukanye. Urabona ko iyi equipe mwiseziza muri Manchester Derby izoba baga oya gusa Kevin nko ibuze ego reka dukeze mu Manchester United urayitahukanye igikombe nako gusa ico novuga mu bisanzwe mane n'umuguri kuri yubaka wazanya abakinyi beza Mateus Cunha Brian Mbeumo n'abakinyi beza cyane kandi umwaka isezo yaheze n'abakinyi bari on top nibo bazanye urumva n'amaso mashasha yaze mu mugwamani nico kimwe isura tuzobona mu mugwamani uyo mwaka uheze n'umwaka izo bitandukanye kuko ni amani zoguhakazi gusora ataguhakazi hari n'amajambo Bruno Fernandes yavuze nyine après iyo match iheze yavuze yuko umugumeze neza ariko hagikenewe nk'indi yerema imwe canke zibiri ko bararonde hari ba Benjamin Sesko umugwamani ukeneye nico ituma rero naho ni wa mugwi ukeneye naho kwiyubaka ukeneye kugaruka muri ya migwi mani ituzi yakeye yahiganirwa wasanyira kiraganirwa n'iza Man City za Liverpool le grand club ya Premier League ariko no mani ntitwari tukibona ariko ubona ayo bavuga yuko rero twiyubaka kandi ariko bariko bazana abakinyi beza cyane. Ruben Amorim bwana Salom mani ivyo umwakoze ngo nipfuza ko imyaka irenga 20 mu ngo wa Manchester United atahukanye championnat agakombe kabere kagenda kita gakombe kombe kambere muri pre-season ese ya myaka 20 irashoboka twotangura kuyemeza bamwe bakritika ko ari kasambura umugwi nyuma yo kwereka imiryango abasore nka ba Marcus Rashford, Alexander Garnacho, Jadon Sancho, Anthony n'abandi bagiye batandukanye ngumugabo ari kasambura umugwi gabo we wakavuga uti jewe siniko sambura umugwi ahubwo ngiye kwiyubakira iby'iwanje Manchester United ndayisubize gyazina yari ifise isubire kwitwa Manchester United. Manchester United keve ikintu vuze imyaka 20 kwa Ruben Amorim bitegere bizova kuriwe kuko uno musaba hayiko abahaye cyo no gwitwa na gatorwa gatanguye muri 2020 akatwaye na Chelsea muri ya ntunga ya Premier League kuza kwereka abafana amayikipe yabo muri kuko nabonye ni leta zunze ubumwe za Amerika nizo zabisabye kare kuko Premier League abafana inyuma y'Ubwongereza ibafise muri etazini. Ruben Amorim kuvuga yuko ekipa zoyimara imyaka 20 uno munsi Ruben Amorim tuvyemeranye Keve arashigikiwe kuko aje bamuhaye bamubwiye ati Kebe yari yaradindiriye muri bya vyumviro bibi kuko nta Eric Cantona niwe yari yavuze ati naratangaye cyane naragewe nuko bona afata ivyemezo byo gukura abakinyi icyo no kwitwa nka virusi mu bantu ko yafashe elements zitari zikenewe kuko ijya n'ingingi ikomeye gufata abakinyi ndakenera kandi urwego rwabajya abakinyi Kevin novuga yuko rwashirisha habimani
uno munsi ivyumviro vya Ruben Amorim nta mukinyi numwe ari muri Swad atavyumva ega arakeneye yindi erema kuko ahantu yabura mu mwaka uheze ahantu hagiye kwishira ku mwanya mubi ni kubura ibitsindo kwa Mani no munsi ifise abakinyi babiri izanye Mathias Kunya na Brian Bemo n'abakinyi beza muri Premier League kandi kinyi Ruben Amorim ari karashabira ari karasaba avuga ati nkeneye kubanza munzanira abakinyi beza muri Premier League ibindi petit à petit tuzogera turazana abakinyi twese muri groupe nkuko ari Teta yibatsa Arsenal kuko no munsi Teta ntiyagiye agura abakinyi 11 bose batangura mugo no munsi ekipe turayibona iri sude imeze neza irugaye Mani rero nako kazi Ruben Amorim ategeza gukora ategeza kubanza kubaka ikintu kimutegurira kuba uwo mwanya wa kane wa gatanu aho ni naho critique zihera zibankiye ko niho wa 12 ngurukuru bakakrebe oya niho wa 15 mugo baye wa gatanu wa gatandatu umufana wa Mani yaragira itiza ati umwaka uzadashobora turashobora kuba ba kabiri canke abambere gusa Keve kuri iyo ngingo ya Saloma avuze yuko mara imyaka 20 muri Man je ntago nemeranya nawe ati gute reka twibaza ati Ruben Amorim numukoca muki n'abakoca bakiya twabonye bamara iyo myaka yose 20 n'ivyifuzo gusa vyovyo n'abakoca bakeya bamara imyaka 20 yasipoje ashobora kumarayo nka 10 canke 10 niyo nuko yomara 10 niyo 10 ntago tuzi kazi Guardiola amaze imyaka 8 muri Premier League gusa no munsi umufana ari karabona yibaza yuko Guardiola amaze nk'imyaka 15 kuri se gitamaze kugera kuvuga yuko iko yomara ndizera neza Amorim oya amajambo ahubwo niba kumugu kandi ntituranamubona mu bisanzwe ni mushasha yakiza muri Premier League yakiza mu mugwamani nico gituma yuko reka tumuhigi naho ukora neza iyo myaka ni myinshi cyane gusa ikintu kiriko kirahinduka kwa Mani Kevin Mani sigaye kina possession match yo mwijoro nayira reka yikorera ivyiwe umugabo askwizina rya Ruben Amorim abantu muzokritika sezi cangwe na rya yanavyivugiye ati nkiza nababwiye ko ibihe by'umubabaro byinje ariko inyuma ya champion yababwiye ko ibihe by'umunezero bigiye kuza atanguye kubatamwo iminezero abakunzi b'umugwi wa Manchester United tukiri mu gisagara cha Manchester nyene inyuma yaho umugabo azwizina rya Pep Guardiola aboneyeho ibintu byiwe bya possession byo kina possession itanyaruka bitanyaya ataco biriko biramufasha akaza kwifashisha umumenyereza azwizina rya Pep Yindas umwe yahora kwa Liverpool hariya ari umwaje wa Jurgen Klopp ngo umugwa Man City myitegura ikomeye cyane ino saison ngo bagiye kuzokoresha inguvu nyinshi bakina umupira ufise possession kandi unyaruka ubwo buryo bushasha buharurirwa mu mice ishika kuri 3 ngo bakeneye kuzoza baratsinda ibitsindo binyaruka hakirikana nko mu minota 3 ya mbere ikindi babaye bwaganje itsindo ngo ibitsindo bica bakoresheje ibintu vy'ama counter attack hamwe n'igitsindo ba contribute bose bubatse nkino je ya FC Barcelona yego iyi club murabona ko Guardiola aza kuyihindura agahindura ivyumviro vyiwe nkuko yabigize bari basanzwe bakina possession akaza kuba avuga ati possession reka ndayikine nongezemo akantu karito muraza kubona aba basore b'umugwa wa Manchester City bayifitingamo bongere bahavye imigwi hari kubwanje ba Kevin ikintu gishoboka cyane kuko no musi Guardiola ikintu kuko staff ya Man City mu mwaka uheze yarafise abatama barabatama kandi mukinira navugiye sizigitangura kininjije abantreneri bakiri bacu abisa amaraso mashasha ego Pepe Yindas mutu yaraciye kwa Liverpool twarabonye Liverpool yageze ko bari kumwaja kwa Celtic nubwo bitakunze mugano umuntu Guardiola ifisemo iyo possession Pepe Yindas nawe afisemo ni wamo afise intimidation ubwo Liverpool umupira yakina twese twarabubona kandi najagere ko Perabuza ati mu byo nageze ko ega abantu bavuga bashimagiza twebwe tuba turi head coach mugani ntibaje indani ngo barabe best staff dukorana gute kuko staff ya Liverpool yari yubakiye ku gabo yitwa Pepe Yindas yarananditse n'igitabo sinzi ko nararavye bikeya yanditse avuga ingene ino systeme doje systeme doje novuga je mu byo nasomye niwe yagerageje kwirabora Man City rero kuvuga yuko itokina umupira w'inguvu nyaruka byabo isanzwe ifise mu possession abakinyi
uno musi abakinyi ifisemwo abakinyi bakuze ni Gondigandi, ni Bernardo Silva, ni Ben Diaz. Abandi bose bakifise Marmoush, ufise Cherki, ufise Foden, ufise Haaland, ufise Bane Yindazi bose. Pepe Yindazi. Abo n'abakinyi bashobora kuguha iyo intensité nini ya mu mukino. Ugashigira ari navyo kuko Guardiola n'umwe mu bataktisi jewe nzovuga ko nabonye. Sinabonye ba Johan Cruyff, sinabonye aba Marcelo Bielsa bagifise cyangwa umuzishasha kuko bano bose bavuga yuko Marcelo Bielsa niwe muntu yeretse isi umupira wa possession inyuma ya Johan Cruyff. Man City rero kuvuga yuko izokina umupira kubandi sinjija kuko nubaha Guardiola. Nubana ekipe yiwe kurusha ikindi kintu cyose. Kipe yawe umwaka uzirabona ibikombe murasubira mu havyi hari ko bona nazo ziriko ziba kukura nakaze dufise nakaze kuko imigwi iteye ubwoba mu bisanzwe. Gusa nico no bivuga ko kuri systeme umugwa wa Man City ushaka kuzana ni systeme nziza kuko vraiment je amapasi atafise icyo ashaka gushikako. Mu bisanzwe bamaze kuyamenya cyo tumubonye uyu mwaka uheze Man City atamusaruro. Ewana cyo kintu cyamubwiye kwa Ben Dominique. Bakaro Renzo Romanika bavuga ati egura kintu umupira mwiza mugabo. Mukine wa mupira wacu wo kunyara. Wabadaga. Kuvuga abadaga gusasarumu yaraja bakamu Bwongereza waramufashije ariko mu bisanzwe ubu naje ubwanje ndiko ndaraba match nabona kweri ino systeme Pepe Guardiola atayihinduye kuko bizomugwa kuko imigwi yo mu Bwongereza ni imigwi ikina igusaba gukinisha itegeko nyaruka intensité kandi mu bisanzwe nikiro nabona yuko uri kukinija je yo guhanahana mukaguma muhanahana birangira habaye mu tudefete nasanga uko zerere kuba bakundura igitsinda umvuga umukino pasi usanga birangiye ne handi kugira ubone isinze umva ntagari wa mugutsinda ubone urapaniza uguma n'ibwa Man City igenda kandi mu bisanzwe urabe Man City abakinyi fisi aba Marmoush bose aba Petit bashira na Petit bamenyeje yo kunyaruka none ari bavuye hariya muri bamwe bavuye mu Budagi basanzwe bakiniye umukino cyo kirega Kebe cyagerageje gufasha Guardiola yarafise wa mu yakiyazana abakinyi benshi baciye muri na Bundesliga kenshi kuko ugiye kuraba swadi yarimo ba Gundogan inyuma ba kuko umupira yakira nuvuga ko Man City yose Kevin De Bruyne systeme yari bakekuri kuko yatuma umukino unyaruka wihuta muri make mu bisanzwe iyo systeme ni kwa adapta nanda Man City abakinyi systeme yose afise karite nziza mva ni kwa adapta no kumenya n'igihe n'umwaka kuko ndazi ntabwo ngo yitira ko bakora biza gusa ndazi bazoyitora umwanya uri kuraturega tunyarutse cyane ducariya mu mugwa mukuru Londres umugwi wa Arsenal urarekuye umusore uzwi nka Thomas Partey akaba agiye nk'uwigenga mu mugwi wa Villarreal. Arsenal suruhombo kuri yo nubwo tubona yazanye abasore benshi kubitakaje no musore ntiyari kubimurekeza muri Swadi akagira icyo yifasha na rya afise experience iri hejuru. Arsenal ikosa rya mbere yakoze ni gufata abakinyi bayo babiri bose kabajyanira rimwe kuko ifise yajanye Jorginho Kevin kubwanje yakoze amakosa kuko kurekura Thomas Partey akagenda akaba free agent winje Norgard yego azokira Martin ni hari Declan Rice Norgard ba Merino baraho experience bakeneye muri Cristiano Norgard bari gutuma bayirindira kwa Thomas Partey yego ariko arabagora ku kintu cy'amafaranga muga amafaranga bari kumongera uko Karitafise Arsenal nzozikinira ku match zimwe zinoko ubwego bwa Cristiano Ronaldo narubonye ku match ya Newcastle go azamiliyora gusa bakoze amakosa kuko Thomas Partey yari umwe mu bakinyi beza babakasere bari muri Premier League. Jewe kuri Thomas Partey kwigena rya Thomas Partey bonika rurombo kuri Arsenal kuko Thomas Partey yari umukinyi twese muri championnat y'Ubwongereza mu mediateur mwiza akina neza kandi ari mu mediateur asanzwe adakora amakosa menshi ari mu rukino nico gituma yego banikoro kwitema Arsenal yari bande cyane mu kuzana abakinyi bo hagati ni vya bindi migwi bivuga ati reka tugire numva ntago twogira composition nyinshi dufise abandi twazanye reka tugire gusa nabonika atari kitari gihe cyo kuzanira ko Thomas Partey abandi bakinye kuko je kubwanje nabona ari umukinya kwije Mugwa Villarreal rero ruri tombore Yurosimari itayigoye tuve hari iburaya twerekeza hano iwacu mu Burundi mu kurangiza Salum
umugwi wa Vitaro FC warayitsinze umugwi wa Musongati ibitsindo 2 ku busa intsinzwi igira kabiri ku mugwi wa Musongati. Umugwi wa Musongati ntugiye gutagura championa atacizere uduhaye canke uri kutwereka yuko azoba ari mu guciririza inkino zibiri zose bazikubizwe kandi bakinira muhira. Urwego Musongati tweretse niyagerageza kukwereka muri championa no kebe pre-season sinziza bakoze kuko equipe nama ndabiraba burya equipe itegurira season muri pre-season kandi gutangura ukubitwa mu match za pre-season biza kwereka umufana yuko atani cyizere gikwiye nta cyizere gikwiye ho umufana kuko gutakaza match zibiri zose uri muhira ni defeat itabikenewe kandi ngaha mu Burundi wacu umufana mwereke yuko uri determine kare aza guherekeza ryohe ubwo no muzafana ba Musongati ekipe yabatanguye kwijija kare na champion taratangwa kuko defeat kweka amaboko aha muwe niko bimeze ekipe iyo itariki nabiravye muri Kanzana United imaze imyaka myinshi itariki ritwara neza abafana bayo bahetse 2019 yaraza ngahe Bujumbura haza probox zirenga 200 gusubira na probox zibiri ziza uko rero ugendera manuro ko bagiriwe nayo mahirwe bakaronka probox imwe babatomboye ubu haraza abafana bare nta nabafana 10 bazi umvaye uko equipe bandanye yitwara nabi uwo mwaka w'imikino abafana ubabuza kuza kuraba izo match kuko abarisha ngamo ndana amafaranga menshi ugasanga ni match ugiye kuraba match ntiri kuri rwego gwiza ugasanga equipe cyo turayiheba uko udategura match kare niko n'abafana baheba ibintu byo Bwana Frank nyuma y'igihe kirekire umugabo w'izina rya Saidon bazongiza atagaragara mu kibuga umwaka wose waruheze agaragaye mu mwambaro w'umugwi wa Vitaro amaze gukina inkino zibiri ndetse kuri urukino rwa Musongati yatanze na assist yavuye mu gitsindo ca mbere ku myaka 38 yiwe urabona no musore no mugabo Saidon bazongiza kapiteni w'intamba mu rugamba na legend y'umupira w'amaguru muri rusangi mu Burundi agiye guhesha ikindi gikombe umugwi wa Vitaro FC. Biragoye gusa nkuko bisanzwe muri football ntago tujije ibintu bitaraba ariko mu bisanzwe Vitaro umugwi mwiza ari mu mugwi mwiza kandi Saidon bazongiza n'umukinyi mwiza naho imyaka imurengeye ariko ubona yuko akigatera mu bisanzwe rek ico novuga Saidon bazongiza Saidon bazongiza n'umukinyi mwiza ashobora kugira iyo influence ku mugwi wa Vitaro akayifasha ashobora kutayifasha gutwara igoro muga akayifasha kuja mu bibanza bine vya mbere umugwi wa Egrenoir hariya bariko ubimbiza umugwi wa Vision FC ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Egrenoir yisezo ga Frank ntubona ko inyuma yo kugira pre-season hariya muri Afrika y'Epfo uraje kubisa umugwi wa Vision Primus League tuyibonge ahubwo ikintu nabonye mbonye resultat y'match yejo ya Egrenoir hamwe na Vision umugwi mushasha nabonye yuko Egrenoir ari equipe igira yongera iduha akazi kandi narija niyo equipe yonyene ikisambu kuko zindi zose zihitaze niba umugwi utamwe gutera ubwoba ni umugwi wa Vision bivanye n'ukuntu uri kuri yuba kandi abakinyi yagiye irazanishira hamwe wari umugwi twese dutamwe kumva yuko ebana ateranye ubwoba ariko no mugwi wa Egrenoir mu match zayo amikari maze gukina yabizo bakiniye muri Afrique du Sud ni match bagiye bigaragaza baraje no mu Burundi bariko bakina match amikari na ya migwi twari tuvugiye nije mwihangana ari igizitsinda navuze kweri Egrenoir ahubwo n'umufavori naje ubwanye navuze Egrenoir ahubwo twese tugoye kwijima tukavuga mukitera amarangi yego kabisa ebana Salum Egrenoir yisezera bona itabimbiza imigwi yose kubganje Egrenoir mwakweze ko batwaye igikombe tutakiba yabaye exploit kuri bo umenyereza yari yose zo yiwe ya mbere korana n'abakinyi bashasha projet yatanguriye ku mugabo w'izina rya Vivier Bahati bongera bayishira mu minwe ya Jiminda Yize atwara igikombe atari ivyo bari bamutumye atani ivyo twese twari twigeze yisezo uko tubabona amahirwe turayaba urabona baza kurangira bagitahukanye ko hari abakubise umusore mugwanyange nakabe buri mu amafaranga udafise ikibazo ciza Frank yarabivuze ino equipe ya Vision yari tanguye muri make yubakitse
ubugira ikirubakwa buteranya ubwoba kuko ni equipe iri sponsorize ifise iyo management nziza isaba boss ubona football bagomba banze abanyamupira mu majambo make. Aigle Noire nayo ni equipe imaze kwiyekipa kuri ivyo bintu kuko ni equipe yubatse nka equipe zifise structure y'umupira iri kwa Aigle Noire ngaha mu Burundi. Gufata rero umufavori afise byose ku bwanje kumugira umufavori nta kosa ari bayiraba kuko Aigle Noire ifise facilité zose z'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cyacu. Ni equipe yembera igihe, ni equipe ifise vya equipe byose. Gufata rero equipe ya Aigle Noire ukaca kuyuza na za Bumamuru ziwamu za Kanzana za Vision za equipe ntonto izo zibagara kuko ni equipe nziza ifise akaranga mutima ko kugwanira championnat nga kuko ni equipe kuva 2020 keve turayumva Aigle Noire ni muri makira amaze kuduza explore iramaze kuduza iryo zina ubu kwigira umufavori nako sobora akora kurangiza izindi kino zariko ziragenda ziba hari Ingozi umugwa wa message Ingozi ariko genda uganya igitsino kimwe kindi n'umugwa Ngozi City Bumamuru FC mu ntara y'Ibitoke kunganya ibisindo 2 kubindi n'umugwi wa Interstar. Salum tagushimire gushimire cyane na Frankie nubwo azi twatanguye gukora ntazosubire gucererwa bazozora muri kurakari nagushimire cyane Frank nubwo wacerewe tugushimire. Nanjye ndabashimiye Kevin na Salum ngo dusa naho nacerewe ariko ibintu ni sawa bizogenda neza mu isi imbere. Shimire abakunzi ba JCTV mutabandanya guhengeshanya kutwereka yuko muri kumwe natwe mu kudushigikira nongera ndabibutsa ndabasaba mu dukorere ama partage menshi abatarakora subscribe muyikole kuri Facebook mukora ama partage kabisa mukole n'ama suivre. Shimire n'umuprofeta kaze cyane mu gihugu cy'u Burundi ariwe atuma aya masaramu mubona uko ameze abashikira bamutwa ngo ni profete washimira kangahe Izayi na 13 naho ubutaha kabisa.